ko uyu munsi nimba coronavirus itatanguriye mu Burundi Imana ishimwe, ariko ejo canke hirya y'ejo tugeze mu bihe vy'ibiza. Ego nitwa Emmanuel Hakizimana, aba mvuka mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Buganda. Ndi umupapa, umugore umwe n'umwana umwe, aba nkora mu gisata cyo gupima ingwara kwa muganga. Hanyuma ikirutse ivyo nkaba kandi ndi umurongozi w'ishirahamwe yitwa Antebu, no kuvuga mu Kirundi novuga ko ari nk'ishirahamwe ry'abize n'abakora mu gisata cyo gupima ingwara z'abantu. Ishirahamwe ryacu Antebu ryatanguye mu mwaka w'1994 ritanguje n'umutama yitwa Cishako Amede. Ishirahamwe rigitangura ryatanguye mu bihe abize n'ico gisata bari bakiri bakeya gose, mva n'ishirahamwe ryatanguye rifise abantu 200 b'abanywanyi, ubu rikaba rigeze mu banywanyi barenga 600. N'ishirahamwe ryari mu gisagara ca Bujumbura, uyu munsi akaba ari ishirahamwe riri mu ntara zose z'igihugu no mu makomine yose y'igihugu. Ishirahamwe ryatanguye ricirondeza, ariko uyu munsi n'ishirahamwe rigeze aho rikora imigambi rikayikora rikoresheje uburyo bw'abanyeshirahamwe gusa. Urumva ko turafise aho twamaze kuva, turafise naho tugeze, ndetse naho turiko turategura gushika. Ibihugu canke amashirahamwe arafise amahangiro yiha, cyane cyane nk'ibihugu byacu biriko biratera imbere. Kuva mu mwaka w'2015 turafise amahangiro ibihugu vyishiriyeho. Rero uyu munsi dufise amahangiro 17. Ishirahamwe ryacu rirafasha cyane cyane mu ihangiro rya mbere, ni ivyo bita mu Gifaransa ODD, Objectif de Développement Durable. Mu ihangiro rya mbere rijejwe kugwanya ubukene, ishirahamwe ryacu rirafasha aho, ndetse uyu munsi ryarashizeho na koperative kugira ngo rifashe kugwanya ubukene. Hanyuma rirafasha cyane cyane ku bijanye n'ihangiro rya gatatu rijanye n'ivyo kubungabunga amagara y'abantu ndetse no kubaho neza. Aha n'ihangiro ndetse ry'ishirahamwe ryacu, ndetse ihangiro rigira 8 naryo nyene rijanye kugwiza umwimbu. Nico catumye natwe hambavu yo kuba turi abavuzi twiyumvira gushira no koperative kugira ngo natwe tugwiza umwimbu, dufatanye n'abandi bene wacu kugwiza umwimbu. Kubw'ivyo tube dufashije mu iterambere ry'ihangiro ry'igihugu cacu ndetse n'iry'amareta. Bisatanya mukuru nkuko namaze kubivuga, ni ishirahamwe rikora mu gisata c'amagara y'abantu, mu iterambere ry'igisata c'amagara y'abantu biciye muri iki gisata ca laboratoire. Ariko kandi kugira ngo dushike kuri ibi turafise ibisata bitandukanye tugenda turacamo. Cyane cyane hariho igisata navuga c'ubuhinga bwo gutumatumanako, cyo bita technologie de l'information et communication. Turafise igisata cyo gufashanya socio humanitaire, turafise igisata c'iterambere rusangi, ari naco cahavuye kivamwo ino koperative y'abize n'abakora mu laboratoire mu Burundi. Turafise igisata kijejwe inyigisho, ndetse n'igisata kijejwe ivy'ubushakashatsi, cyo no kwita département scientifique. Ni ibisata 6 nyamukuru ishirahamwe ryacu rikoreramo.
ishirahamwe nk'iri rihurikiyemwo abakenyezi benshi ntiryoshobora kubura ico riterera ku bijanye n'iterambere ry'umukenyezi, na cane cane yuko no mu bagize iryo shirahamwe no mu ndongozi ry'ishirahamwe harimwo abakenyezi. Rero ishirahamwe riraha akaryo abakenyezi kugira ngo bige ivy'uburongozi babishire mu ngiro, ndetse no mu migambi y'ino koperative twashizeho hariho guteza imbere abakenyezi biciye mu nyigisho, gufashanya n'amakoperative y'abakenyezi kugira ngo tubandanye tugwiza umwimbu nk'ihangiro ry'igihugu. Ishirahamwe ryacu Antebu rirakorana n'amashirahamwe mpuzamakungu cane cane araba ivy'umwuga wo gupima ingwara. Aha novuga nk'ishirahamwe Asitebe Biolif, ni ishirahamwe rihurikiyemwo amashirahamwe yandi yo mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, amashirahamwe y'abize n'abakora mu vyo gupima ingwara. Hanyuma ishirahamwe ryacu rirakorana kandi n'ishirahamwe rihuza amashirahamwe mu karere k'ubuseruko bwa Afrika, nayo nyene akaba ari n'amashirahamwe yitwararitse ivy'uno mwuga. Hanyuma kandi turakorana n'ishirahamwe aha mu gihugu cacu ryitwa Padeko, ariko hambavu yaho iyo dukoze ibikorwa bitandukanye rimwe na rimwe hariho ibigo bitandukanye twikorako dusaba ubufasha tugakorana. Aha navuga cane cane nk'amafarumasi adandaza imiti, Kamebu, Arkeme, Shimio, Biorampema hari Igitega, ndetse n'ishirahamwe ya Beji Burundi. Ibi ni ibigo navyo dukorana cane cane iyo dufise ibikorwa bitandukanye mu bikorwa dusanzwe turangura, baratuba hafi tugakorana mu bikorwa tuba tubakeneyemwo cane. Ishirahamwe ryacu ritegura ibikorwa vyinshi kurangura haba muri uno mwaka ndetse no mu myaka ikurikira, ariko cane cane harimo kubandanya dukomeza ibijanye n'uno mwuga wacu biciye mu kubandanya duhimiriza kugira ngo kino gisata gishobore gutera imbere, gutunganya amahuriro yo ku rwego rw'igihugu ndetse no kugera aho dutegura amahuriro yo ku rwego rw'akarere kugira ngo abantu baze bashobore kuvuga aho iterambere ry'iki gisata rigeze. Rero turategura kwagura ibikorwa vya ya koperative ndetse n'ibindi bikorwa vyinshi. Uyu munsi hano kuri kamera ntoshobora kuvuga, na cane cane yuko mu ndwiza dufise ihuriro rizoshira ku mugaragaro canke rikemeza nk'uko ishirahamwe ryacu ritunganijwe. Ibikorwa bikorwa mu mwaka ukurikira bibanza guca mu nama ya bose bakavyemeza. Rero hariho vyinshi ntoshobora kuvugira aha, ariko ibikorwa vyinshi bizoba biherekeje no mugambi wo guteza imbere amagara y'abantu. Intambamyi ya mbere ni y'uburyo, nk'uko n'ayandi mashirahamwe ahura n'ikibazo c'uburyo, tagira abo twakwita partenaire financier, ariko ku bwacu ino ntambamyi yahindutse akaryo keza ko kwiyumvira ingene ibikorwa vyose tugiye kubandanya dukora twokora natwe tukaza turavyifasha, no kuvuga tukibera abafinancier, akaba twe tuza turiha uburyo bw'ibikorwa dukora. Rero iyi ni intambamyi ariko yatuviriyemwo akaryo keza. N'indi ntambamyi novuga hanini ni gukorana gukeya hagati y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ndetse n'ishirahamwe ryacu, co kimwe n'ayandi mashirahamwe y'abize ivyo kwa muganga. Mu bisanzwe ishirahamwe ryacu riri mu mugwi w'amashirahamwe adaharanira inyungu. Rero ibikorwa vyose dukora, ivyo tumaze kurangwa n'ivyo dutegura gukora, ni ibikorwa bitarondera inyungu. Uretse iki gikorwa twashizeho ca koperative, coco azoba ari igikorwa co kugwiza umwimbu, ikizovamwo inyungu, ariko ni igikorwa kizoba kiri ku ruhande. Naho ubundi ibikorwa dukora muri rusangi
turabikoresha amafaranga ariko ntibiba bifise intumbero yo kuronka amafaranga. Laboratoire ni igisata rero caje gitevye kuko coco umuntu wa mbere yatanguye kuronka diplome yayironse mu 1986 niwe yatanguye gusohoka, basohoye n'ishuri ryitwa École Paramédicale de Bujumbura. Murumva yuko ntiturabakera cyane, aho bari basohoye abakora muri laboratoire bafise niveau bita A2. Kaminuza itanguye ejo bundi murabizi, INSP yuguruye mu 1999, nakuvuga ko imbere y'ibihumbi 2003 Uburundi ntabwo bwari bufise abantu bakora muri laboratoire bafise urwego rw'amashure rwa kaminuza igice ca mbere. Ni iki gihe novuga ko laboratoire yatanguye uko imbere yaho laboratoire zakogwamwo n'abatavyize, ariko igihugu kimaze kubona yuko abakoramwo batakunda cyane laboratoire cyahisemo kwiyumvira gutanguza umwuga wa laboratoire abantu bawige kugira ngo bawukore nk'abanyamwuga. Bisanzwe igisata ca laboratoire naco nyene kiri mu bigize ubuvuzi, ariko kugira ngo twerekane itandukaniro nuko bose naho baba bambaye imyambaro isa canke yakwa gusa bakorera mu kigo kimwe ariko baratandukanye. Laboratoire ico ifasha ubuvuzi nuko icambere laboratoire n'inzu y'isuzumiro, inzu y'ubushakashatsi aho abakora muri ico gisata abahinga bacu binjira muri ino nzu kugira ngo barondere bakoresheje ubuhinga bwose bushoboka gushika aho bamenye ico umuntu agwaye. Laboratoire reza gufasha ubuvuzi icambere mu kugira ngo dutore ico umuntu agwaye, ivyo no kwita diagnostic. Ariko kandi laboratoire iraza ikanafasha mu kivunga, ikaraba yuko mu bantu benshi baraho batoba bafise ivyerekana yuko baba bafise ingwara, ivyo no kwita mu gifaransa nka dépistage. Ariko kandi uyu munsi laboratoire irafasha mu vyo gucungera kwaba n'abamaze kugwara batanguye imiti, yuko mu vy'ukuri imiti iriko irabavura bariko barakira, no kwita nka surveillance thérapeutique. Aha mbere laboratoire irabandanya ikanafasha rimwe na rimwe ikanaha intumbero abavuzi bariko baravura yuko umuti bariko baravuza umugwayi bowubandanya canke bowuhagarika bakawuhinduza n'uwundi. Laboratoire ni igisata kandi gishobora gufasha uyu munsi mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Iyo hari abantu babuze uruvyaro, uyu munsi laboratoire irahari kugira ngo ishobore kubafasha kugira ngo bashobore kuronka umwana. Laboratoire iriho kugira ngo yemeze yuko hariho ikiza mu gihugu ikoresheje ubuhinga bwayo. Norangiza kuko ni byinshi cyane ico laboratoire ifasha ubuvuzi, ariko reka ndangize mvuga nti laboratoire irafasha abakenyezi haba mu bijanye no kubapima no kubamenyesha uko ubuzima bwabo buhagaze imbere yuko bibaruka ndetse n'inyuma yuko bibaruka. Uyu munsi hagezweho yuko laboratoire nayo ikirafasha mu vyo mu gifaransa bita la thérapie génique, thérapie cellulaire, no kuvuga aho umuntu ashobora kuba afise ingwara yatewe nuko mu tunyangingo twiwe dutoya bita amagene ashobora kuba harimo kamwe katameze neza. Laboratoire irapima igashika kure ikerekana ukanyangingo ndetse ikanafasha no kugira ngo bashobore gusubirizwa. Aho ni mu gihe biteye ingwara canke no mu gihe umuntu yipfuza gushiraho umubiri wiwe canke ubuzima bwe uko yipfuza ko bumera, ivyo no kwita esthétique. Iki gihe laboratoire uyu munsi igeze ku rugezo ishobora gufasha ikerekana ivyohindukwa n'ivyotunganywa kugira ngo ubuzima bw'uwo muntu bushobore kugenda ku rugezo yipfuzako. Rero laboratoire ni igisata kinini cyane cagutse c'ubuhinga gishobora gufasha cyane ibijanye n'ubuvuzi bwa none. Hanini ibikoresho vya laboratoire biva mu kigo ca leta kijeje gutanga imiti n'ibikoresho bita Kamebu. Ibikoresho birashobora kuva kandi muri aya mafarumasi y'abikorera utwabo
ariko kandi ibikoresho vya labo birashobora kugurwa hanze y'igihugu bitumwe ko na laboratoire canke n'urwego kanaka rubifitiye ubushobozi. Hokorwa vyinshi ariko kandi abivuge mu majambo make. Icambere nuko abajejwe gutegura imigambi bobanza kumva uruhara rwayo bakagira n'inzozi yaho bifuza ko laboratoire ishika, kuko niyaramuka idateye imbere n'ubuvuzi ntibuzotera imbere. Ica kabiri novuga ngo ni uguteza imbere abakora uno mwuga haba mu bijanye n'ubwinshi, kuko turabona ahantu henshi badafise abizi vya laboratoire bakora mu malaboratoire yabo, haba no mu bijanye n'ubumenyi hagashirwaho amashure aho abize laboratoire mu rugezo rwa mbere bita baccalaureat bakabandanya amashuri bakagira master bakagira doctora. Hoshigwaho kandi novuga hoshikikirwa igisata ca laboratoire gisanzwe uyu munsi kiri mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, ni okwita direction de laboratoire, bakayishigikira kugira ngo ishobore gukora ibikorwa vyinshi. Uyu munsi kugira ngo laboratoire y'u Burundi ishobore gutera imbere, hariho gushiraho uguhanahana amakuru hagati y'amalaboratoire, ico nokwita réseau national de laboratoire, mu vy'ukuri igakora. Hanyuma novuga ni ugushiraho laboratoire nkuru y'igihugu ikora vy'ukuri ico gikorwa, ishobora gufasha ayandi malaboratoire ikayankadra ikayateza imbere. Mu ndwi yahera twari twagize urugendo no kwita nka shuri ryo kugira ngo dushobore guhura n'abandi barongozi b'amashirahamwe y'abizi vya laboratoire mu bihugu bivuga igifaransa. Ibyo nizeyo ni vyinshi, ariko hanini narabonye yuko uko ibihugu biratandukanye mu bijanye n'ingene vyashize imbere laboratoire. Hari ibihugu biri imbere y'ibindi cyane cyane, ariko ico nashoboye kubona ni uko ubushikiranganji bwitwararika kino gisata ca laboratoire niko n'ubushikiranganji butera imbere mu bikorwa bushobora gukora. Rero narabonye yuko hariho ubudasa, naho twese dupima kumwe, mugabo hari ubudasa buhagaze mu bikoresho, buhagaze mu maniveau d'étude y'abakora muri ico gisata, buhagaze mu mategeko ashiraho ico gisata, ubudasa ndetse bunahagaze n'ingene ico gisata gifatwa. Nego nivyo novuga muri rusangi, naho ubundi ni birebire ibintu umuntu ashoboye kwiga imisi irenga indwi, nohava ntabivugira hano ngo vyose ndabimare. Iyo bavuze ingwara zitumva imiti baba bagombye kuvuga yuko biciye mu gufata imiti nabi, biciye mu gufata imiti umuganga atakwandikiye, canke biciye mu gufata imiti incuro nyinshi canke kuyifata ntuyimare, ingwara yahora ivugwa n'uwo muti ihinduka ikaba itakivugwa n'uwo muti. Ikibazo kiragoye, ariko kandi nk'umurongozi novuga ibintu bitatu nyamukuru. Icambere, uwongera umukuru w'igihugu nuko nokwandika, nkandika ico nokwita inzozi z'Uburundi, hanyuma nkavyandika mu gatabo gatoya umurundi wese ashobora kugendana akakisomera. Ica kabiri nuko hambavu yo kugira leta mvyeyi na leta nkozi, noshiraho na leta responsable, aho umuntu uwo ari we wese guhera ku mwenegihugu gushika ku ukomeye ari hejuru agira ico atinya, akagira n'ico abazwa. Ica gatatu nuko mu vy'ukuri noteza imbere ibisata vya leta, kugira ngo ibisata vya leta bigire ijunja, bise neza, bimere neza, kugeza aho umushikiranganji w'indero umwana wiwe yiga mw'ishuri rya leta, gushikaho umushikiranganji w'amagara y'abantu canke umudiregiteri w'ibitaro umwana wiwe yivuriza mu bitaro vya leta. No kuvuga gushikaho umwana mu musitanteri atava muri komine ngo aje kwiga
mu gisagara cya Bujumbura bakiga muri irya komine nofasha kugira ngo ibyo bajya kurondera ahandi babishire iwabo, babishire mu bisata vya leta kugira ngo leta ntibe iyitanga amaserivisi novuga do qualité inférieure, ahubwo leta ibe reference. Nkuko tumaze imisi tubitegura mu ishirahamwe ryacu kuva kuri uno wa gatanu tuzogira cyo no kwita conference canke ihuriro ryabize kino gisata ndetse n'abandi bo mu gisata c'amagara y'abantu baratumiwe kugira ngo bazoze dushobore kurabira hamwe, azoba ari umwiherero ariko kandi wo kumenyesha abarundi n'abarundikazi ikibazo cyo kutavyara cyo no kwita sterilité ko kimeze mu Burundi, inyishu twoshobora kugitorera n'uruhara laboratoire yogira kugira ngo kino kibazo gishobore gutorega umuti. Uko ndabibutsa uyu munsi igihugu cyacu nk'u Burundi kiri mu bihugu novuga turondoka cyane, kuko uyu munsi tugeze ku biharuro by'uko umuryango umwe ugira abana batanu. Rero kutagira umwana mu by'ukuri birababaje. Niyo mpamvu twiyumviriye natwe guterera leta, kuko irafise utwigoro yatanguye muri kino gisata kugira ngo dushigire rino huriro mu by'ukuri nk'abahinga twatumiye bavuye hirya no hino dushobore kwerekana ivyokorwa kugira ngo dushobore gufasha muri kino gisata kijanye n'irondoka, cyane cyane dufise intumbero yo gufasha mu vyirondoka kugira ngo imiryango yabuze abana mu by'ukuri ashobore gufashwa hano mu Burundi batarinze gusohoka, ariko kandi no kugira ngo dukingire abakenyezi, kuko haracariho abarundi baciyumvira yuko iyo babuze umwana aba ari umugore atavyara. Twibutse abarundi yuko n'abagabo nabo nyene birashika ntibavyare biciye mu bibazo bitandukanye. Kanatsinda ivyigwa bimwe bimwe vyakozwe mu bihugu vyaha muri Afrika vyarerekana yuko igitigiri c'abagabo batavyara usanga kigenda cegeranye n'igitigiri c'abagore batavyara. Rero no kugira ngo tunamenyeshe ntihagume hakumirwa canke hafatwa n'aba bakenyezi iyo umwana atabonetse, n'uruhara rw'umuryango kugira ngo bashobore kwitura abavuzi. Mu myaka 5 ishirahamwe ryacu rizoba ryarabaye ishirahamwe rikomeye cyane. Tuzoba twarashizeho ku bijanye n'ivyo iterambere rusange, tuzoba twarashizeho imigambi myinshi ifasha baba abizi byo kwa muganga, baba ndetse n'abenegihugu muri rusange, imigambi ifasha mu iterambere no mu kugwiza umwimbu. Ndetse kuva muri no mwaka ugiye gutangura imigambi muzogenda muyibona iri kirategurwa icigwa mu ngiro. Mu myaka 5 igisata ca laboratoire tukibona kizoba carateye imbere gose. Tuba dufise amalaboratoire apima akomeye, ariko kandi zoba tugeze no ku rwego kugira amalaboratoire amwe bita laboratoire de recherche ahari kugira ngo agire ubushakashatsi gusa, kuko uyu munsi nimba coronavirus itatanguriye mu Burundi Imana ishimwe, ariko ejo canke hirya ejo tugeze mu bihe vy'ibiza. Mbega ikiza kindi cotangura mu Burundi tuzoba dufise amalaboratoire karuhariwe yo gushobora kumenyesha ubwoko bushasha bw'umugera canke bw'ikiza cateye. Aha niho twifuza ko mu myaka 5 tuzoba tugeze.